Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze turazi ko muri benshi muri ko muradukurikira ku rubuga rwacu muca kuri YouTube mudusangayo muca kuri Facebook hose mudusangayo tubaramutse twarabibabwiye yuko tuje kubashikiriza ibiganiro bitandukanye haba mu bijanye n'umupira haba mu bijanye no kwiteza imbere muri ya migambi umuntu aba afise andiko mvuga entrepreneuria haba mu biganiro by'abana haba mu biganiro novuga bijanye n'ibidukiki ibyo byose twarabibateguriye turiko turabibashikiriza turi muri ubwo rukurikirane nta kintu na kimwe tutazokora kugira tubanezereze nico gituma tubahamagara igihe cyose kwamugira subscribe kwamugira share kugira abakunzi banyu bame bariko barabona ivyo tubashikiriza muti uno munsi mwaduteguriye iki uyu munsi tuje kugaruka muri sport tuje kugaruka mu bijanye n'ama academy y'amatuta umupira w'amaguru si n'umupira w'amaguru gusa ariko abana bato barafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'umupira ama academy rero ni kimwe mu gishobora gutuma umupira w'amaguru utera imbere haba hiwacu muri Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi turafise umwe abizi cyane turafise umwe yabikoreyemo ndetse n'ubabikoreramwo abizi hani iwacu mu Burundi ndetse aranafise na equipe ngaha mu Burundi arabizi ndetse no ku mugabane wa Buraya turi kumwe ngaha anye reka rero tubanze tumuramutse tumubereke ntitwari bwa mwakire ngaha kuri iyi televiziyo yacu ariko nibaza yuko sijya nyuma kuko tuzokwamana reka tumwakire karibu cyane mutumire murakoze cyane ni rya mbere tubatumiye ariko ndazi yuko bijanye n'uru rubuga rwacu mwari musanze mubizi kuri iyi mbonesha kure mwidondora abakunzi bacu kugira babanze bamenye yego murakoze cyane jewe nitwa Godefroid Sendazirasa nkaba ndumupapa w'abana bane abanubatse ubu unya mba mu Bubirigi niho mba mugabo mfise ibikorwa byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi igihugu cyane cy'amavukiro bikantuma nza kenshi kugira nkurikirane ibyo bikorwa byanje ndabikurikirane hafi nabyo bikaba biri mu bintu by'umupira w'amaguru eka n'utundi tuntu tw'ubuzima bwa misi yose bwite ntibivugwa ku mukobwa gusa biravugwa no ku bantu b'abagabo abantu bafite imiryango ngo ukizakiri wabo kubera iki mwagiye hanze mukaca mushima kuza muragaruka mu Burundi muza gukora ibikorwa mubikorera hano iwacu mu gihugu cyacu amavukiro yego murakoze kumbaza icyo kibazo ndacishura mu buryo bubiri hanze umuntu arashobora kujayo nka kumwe abantu bakera bavuga ngo bagiye imanamba kujya baronderera imiryango bakagira mugabo bakagaruka nanje ni muri urwo rwego byarashitse ndaja hanze mugabo aho mboneye ko icyo ndiko ndarondera ndiko ndakironka naciye mbona nti reka nze ndagaruka na cyane cyane nteze imbere igihugu cyane cy'amavukiro ego ati nanje nashimye kugaruka kugira nteze igihugu canje imbere uno munsi turiko tuvugana ku bijanye n'ama academy ibijanye n'aba bakinyi baba bakiri batoyi batangura kumenyereza umupira ari bato cyane imbere yuko duhava tunashika kuco tuganira ko nyezina nagomba mbaze mbega turiko turavuga yuko ama academy aya matuta afise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'umupira ubwo ntitwihenze oya aho nta kwihenda kuri mwo kuko uburorero ni bwinshi kandi bwa hafi ngaha mu gihugu cyacu ndibuka mu myaka ya kera yahera imigwi yo mu cicaro ca mbere yose yabifise amatuta dufate nka Vitaro yabifise ekipe yayo ya Vitaro B yabifise Vitaro C yabifise n'abana bakiri batoyi ugaca usanga rero zagenda ziraduga ikaja muri deuxième division ikaja muri troisième division arizo bita BC ariko ibyo ntibikiriho kandi imigwi yose yari ifise ayo matuta imigwi yose yo mu cicaro ca mbere uno munsi biratangaje kubona imigwi yo mu cicaro ca mbere ata matuta ifise ni imigwi mikeyi cyane ibyo ndabibona nko muri Aigle irafise amatuta Musongati biriko biraza irafise amatuta bafise na equipe y'ugwaruka iri muri
coupe du president kandi ubu bagira babandanye turigira gatatu. Murumva ko ari ikintu ciza cyane, niyo mpamvu uvuga nti umupira iyo utagira amatuta ntutera imbere. Nibyo biriho ubunya ko kera twari duteye imbere ko n'imigwi yarashobora gushika muri demi finale cyangwa muri finale y'igikombe cya Afrika. Uno munsi turu ya mbere babavuyemo. Ego nibyo muraheje kutubwira, muraciye ndetse no mu migwi ya kera hano iwacu yagiye novuga ifise amatuta turabona yuko hariho umusaruro yagiye iratanga mwiza. Mbega uno munsi twavuga yuko amatuta hano iwacu na cyane cyane mu migwi iri muri Primus League arimwe mu byotuma imigwi ishika ku rugero rwiza, tukabona imigwi yacu iseruka muri Coupe de la Confederation, muri Ligue des Champions, igashika kure na rya tubona abaduserukiye. Aha turiko turavuga za message ngo ziragenda, za Musongati yaragiye, Bumamuru n'izindi bakaca bagarukira hafi. Mbega twavuga yuko amatuta ashobora kudufasha kugira imigwi yacu ishike kure cyane. Yego cyane amatuta ashobora kudufasha kuko aha ndiko ndabivuga gutyo honyine simbe n'ibintu biri konge ko twaragize equipe intamba irashika mu gikombe cy'isi. Intamba batarenze imyaka ngira 20 batari 14 barashize mu gikombe cy'isi. Kubera iki? Kubera amatuta ni amatuta. Donc ariko ubu unya umuntu aragenda kubera atamatuta afise. Dufate nka Vitaro, dufate nka Inter canke dufate ijya migwi Rukinzo n'izindi, ugasanga iragiye nko muri tujya tu equipe dukina ku nahanga barakuyemo umukinyi bakaca bamuduza bakamushira mu cicaro ca mbere. Non seulement bariko barica ujya mwana kuko ntiyakurikije ama etape yose ngo ashobore kuronka ubumenyi bukwiye. Ugatusanga ibyo byose biradutera ingorane. Bari bakwiye kugira amatuta yabo bakaza barafata mu mwana babona yateye imbere bikunze bafise nk'umuntu mu cicaro ca kabiri bakamuduza, ariko ubu siko bimeze. Bega kubavuga naho yuko kugira ayo matuta, kugira ama academy bitwara uburyo bwinshi kandi atamusaruro bariko barababonamwo. Byo bari byo na cyane nka mugerageje no kuraba nk'iburaya uko bisanzwe bigenda hariya mu Bubirigi musanze mu. Je nibaza ko atari byo. Abavuga ko bitwara uburyo bwinshi n'abatarabigerageza kuko ubiravye tugiye nk'iburaya uko je namenyereje umugwi wa minime ndamenyereza n'umugwi wa kade. Urumva nabana bakiri bato bari baraduga. Uravye kenshi sico kimwe n'inhoho n'abavyeyi baragira amakotization batanga muri club. Hari amahera batanga yo kwandikisha umwana bakayatanga, hanyuma club nayo retour hari ama equipement imuha ari ya entraînement canke utuntu mugabo nitwoja mu vy'iburaya. Byiza twogaruka mu by'iwacu kuko sico kimwe. Iburaya bo barateye imbere. Ngaha anye ntiwoja gusaba umuvyeyi ngo arihire umwana nawe atamahera nayo kurya yaronka bigoranye. Mugabo umwana ashaka iki? Ashaka umupira wo gukina. Umupira nawo kuvuga ko ugoye kurondera. Akeneye kuronka imayo akinisha n'akarato yambara mu gihe ariko arakina. Ivyo biba bikwiye. Nta kindi mbona kigoye muri ivyo. Babitinyira ubusa. Ego reka tuje ku ntahe yiwawe kuko urafise umugwi, urafise Sona FC, abana nabonye atari bake ndetse n'abigeme ndabona yuko muriko murakigerageza naco kugira kije mu ngiro. Tubwire mbega ntibikuvuna? Urabona byoroshe kugira kumbure bije gutera intege abandi bariko baradukurikira kuri runo rubuga? Mbega twavuga yuko biroroshe abo bana ufise nk'abangana gute biriko birakorohera? Abana si bake ubunya ndiko ndababa mwijana rirenga. Urumva ko atari bake. Si bake bari mu byiciro byinshi. Hari haba minime, hari haba kade. Ubunya turiko dushira en place 4e division ni uwo mugwi w'abakobwa uyo mwariko muravuga.
uretse n'ivyo hariho abakinyi nagiye ndakura mu migwi itandukanye y'abana bakiri batoyi twabaye turashira mu mugwi wa bijya Musongati Star. Nibaza ko jewe ku bwanje ndumwe sa butunzi bunini yamfise ni ibintu bisanzwe cyane, ariko ndabona ko bitangora vraiment cyane kose bitamvuna. Yo ibintu bidashobora kumvuna jewe nk'iyo migwi komakomeye ifise uburyo, urumva ko ari ibintu bishoboka gose, bishoboka cyane gose ko bo bishira en place kandi bikagenda neza. Utiwe ntibikuvuna muri make habuziki kugira abantu babikore, na cyane cyane turiko tuvuga ijamigwe 16 iri mu cicaro ca mbere, ariko nabandi badafise iyo migwi ko nawe uri kubikora atamugo mu cicaro ca mbere office vuga ati ndiko ndarondera academy hama ndaziduze. Bariko baradukurikira no musi twavuga yuko habuziki twobabwira iki kugira bikunde nabo bihutira ico bikorwa na rya twumvise yuko ataburyo bitavunana naho bisaba uburyo. Je nibaza ko ikibuze muri ivyo bashira imbere kuja kurondera abakinyi bagura hanze bagira gute, donc bagatanga uburyo bwinshi cyane, ugasanga baribagiye uburyo nabukeye bwobaho bwo gushira muri ayo matuta, donc mu mutwi wabo ntibirimo, donc nishaka nayo ubundi umuntu wese muri imigwi y'icicaro ca mbere yishizemo ati jewe ubu ndashaka gushiraho academy, ni ibintu bishoboka cyane. Muri make rero hakenewe ishaka, hakenewe ishaka. Eko nuko hanyuma mbega vision za Sona FC iyo ekipe yawe iyo academy yawe twumva ishika mu bana ijana, mwipfuza gushika hehe? Mwipfuza kuza murakora muramurira abandi canke yipfuza gushika he Sona FC? Sona FC ntitwifuza kuramurira abandi oya habe na gato. Sona FC turakeneye yuko abo bana bagenda barakura, tukagenda turasimba ibyicaro. Nk'ubu nako mvuga ko dushaka gushira en place equipe ya 4e division. Iyo 4e division tuca tugwana kugira idugije muri 3e division. Igiye muri 3e division bajya abana bo muri kade baronka aho tubaramurira mu cicaro ca 4e division. Hanyuma bajya ba minime nabo baronka aho tubaramurira muri kade. Bishobotse tugende turabandanya gutyo aho tuzogarukira sindahazi, Imana wenyene nihazi. Yego birumvikana yuko muvuga ati ntabwo tugiye kuramurira abandi, ahubwo dushaka gushika kure, dushikane kure aba bana kure hashoboka kure hashoboka. Nuko rero nk'umuntu ari yatembereye mu mahanga, yatembereye ndetse hakujya y'amazi buraya no bariyo muri tugaruke kugira umupira wacu usubirana kanovera, kugira dushike kure cyane gose. Bwira aba bantu barongoye imigwi, bwira aba bantu bafise uburyo, abantu bashobora kugira ico bakoze kugira bakore nico bokora kugira bikunde tubona ama academy menshi ngaha mu Burundi bwacu, ata mwana numwe adakina, uwo wese afise impano akina. Yego nashaka nsabe abarongoye imigwi, cyane cyane imigwi yo mu ciciro ca mbere, yuko bogerageza tugasubiza umupira w'amaguru ngahi wacu mu gihugu cyacu mu Burundi, ka kanovera kahora mu mupira w'amaguru kera aha mu Burundi. Hamwe wasanga n'imigwi yo mu cicaro ca kabiri iri kwirakina umenga na maderbi, yari cicaro ca kabiri ca Vitaro, cicaro ca kabiri ca Inter, bahuye yari derby. No mu cicaro cyo hasi ca gatatu ko bose bari babafise bahuye yari derby. Ugasanga rero bituma haba mwishaka ridasanzwe, kandi abo bana agakina aviza ikibanza mu mugwi mukuru. Rero no basaba yuko ntibivuna na gatonyi, iryo shaka ni bagerageze barishiremo inguvu, bashire ama academy usanga byo dufasha cyane. Birumvikana ko byo dufasha. Hanyuma ikindi naco kubijanye turiko turegereza gusozera ndetse ikiganiro cacu, hari intambamyi mwaya ma academy, na cyane zo kusanga bavuga ati umuntu aratora abana nk'iyari karabamenyereza, ugasanga haje ubundi bamaze kumenyera ciye abatwara, ati ama academy
nta bintu by'amategeko nta kibica bibagora mbega bona bo babwira ikabasi kibazo c'amategeko bavuga ati uramenyereza umwana imyaka 2 bakaca mu gutwara ati biraduca intege aha ni babantu asanga bari ko bamenyereza kuri bya bibuga ndazaho barije mbega bona bo mwo batekera impanuro yihe nk'abafise umugwi nka Sona FC muzo kuntu muri ko murabitunganya nawe ego cyane vraiment ico kibazo ni ciza gose kuko hari ama academy menshi ngaha usanga umuntu nico gituma navuze ko bitanagoye hari abantu ngaha basanzwe n'umunyeshuri ugasanga arashizeho academy yiwe kandi ugasanga afise abana benshi biriho ngaha rero ikibazo bafise nuko nibazi amategeko bagenderako ico kintu ntubabaze ko academy zizwi muri ministeri nko ngaha Igitega ni nkeyi cyane ngira ntizirenga imwe cyangwa zibiri mugabo waja kuraba ugasanga ari academy nyinshi ngarutse nko kuri Sona FC ubunya dufise umugambi turiko turakora amategeko hanyuma vuba cyane birashobora gushika no mu ndwiza tukaca tuja muri ministeri tukagreya ntuzeyo academy yacu hanyuma igica gikurikira tuca tuja muri federation ijejwe umupira w'amaguru tukanregistrisha abakinyi bose bakabashira muri system FIFA ku buryo bwuko ata muntu yoza ngujya mu kinyini gwanje baca baja muri system hari yanyu baca basanga babona nyenewe rero yabizo academy zose zabikora nta bujagari buba burimo ibi byo kuvuga ngo mukinyini gwanje mukinyini wa naka nibakurikiza amategeko badasobanukiwe baje no muri federation bazobasobanurira kandi nabonye muri federation ico gikogwa c'ama academy baragishigikiye cyane gose baragishigikiye gose bimwe bikomeye ko je nararonse n'uburyo bwo kuyaga n'ubutwayishira hamwe y'umupira w'abaguru mu Burundi ahanye muri yindwi yarambwiye ko ico gikogwa bagishigikiye kandi asaba n'imigwi yo mu cisho ca mbere yuko yogira ama academy kagira amatuta rero nibakurikiza amategeko badasobanukirwe bagende babaze bashitse mu ishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB bazobasobanurira uko bimeze naho boca kugira ibintu bigende neza aho kajagari ko kuvuga ngo umukinyi ni gwanje ujya ni gwanje bihere hari ibindi bibazo bafise bijanye n'ibibuga ugasanga umuntu aravuga ati jewe nipfuza gufasha abana ikibuga asanga turiko tugihurira ko turi benshi ibindi ugasanga abana ntibishobora kuborohera bivanye no kuntu bimeze uravye ibibuga twifitiye nkaho Igitega kuba ari Gitega ndetse no mu zindi ntara mu tumaze gutembera hari bavuga ati intambamyi nyamukuru n'ibibuga mbega ico naco nk'umuntu abimenyereye ukunda kubona ndetse ahantu henshi haba hari abana benshi hakabura ibibuga mbega bo nabo wacu babwira iki murakoze ico ni kibazo gikomeye cyane cibibuga cyane nga mu ntara ya Gitega nta bibuga biriho kweri donc kacu usanga ikibuga nk'ubunya kuri ETP usanga hahurira ama academy ajiga nka 6-10 bose bakeneye gukinira kuri ico kibuga kacu usanga birateye akajagari niki ibintu by'ikibuga ni ibintu biteye ikibazo mugabo navyo nuko abantu batiyumvira urashobora kwiyumvira ukaraba ahantu ho barakabuga naho ko bagatoye burya abana ntibakeneye gukinira ku kibuga kinini ya cyane ni organisation umuntu akaraba ndiko ndaraba ko umuntu yoronka kandi kabuga kaba gato canke kiba kinini aho bo kwimenyerereza hanyuma turabe yuko ako kajagari kari yanyi kovamwo bakaronka ikibuga aho bakorera vyanze naho nzoshika kuntuze gutwara ishure rya ETP tuvugane ndabe iciyumviro yoma muri iyo cadre yo kuhanahana ari misi ari amasaha yo kugira bose baronke ingene bimenyereza ego hanyuma turiko turasozera ni ibijanye n'ikiganiro turiko turakora hari ikintu numva norangiriza ko nk'abo dusanzwe tuganira kenshi ndakunda kuvuga nti abakunzi bacu barakenera kumenya umuntu tuba turiko turavugana Godefroid Sendazirasa barakuzi si rya mbere bega uno munsi
uretse ibi by'umupira tubona mwitangira cyane gose mu buzima bwa misi yose Godefroid Sendazirasa. Bwa misi yose nkunda umuryango wanje ndakunda umuryango wanje nkakunda n'abagenzi mu ncamake n'ibyo. Hanyuma mu bijanye no kwidagadura, mu bijanye no kunezerwa, mu bijanye n'ubuzima navuga bwa misi yose, ikintu kikuruhura iyo wabaye muri stress wakoze ibintu byinshi naco niki? Jewe ikintu kinduhura gose no gusubiramo utuganiro duca kuri Gitega Entertainment TV. Biranduhura gose. Nkakangurira n'abandi kuza bararaba utwo tuganiro kuko n'utuganiro twiza usanga vraiment umuntu wumva uruhutse mu mutwara imipira nkaraba amanu z'ama donc yego ibijanye n'umuziki naho ntazi kuwutamba nabyo nene ndabikunda kumviriza cyangwa utuganiro dutandukanye. Hariho n'utundi nkunda kuraba utuntu tw'udukomedi biranduhura numva bimeze neza. Ego nuko rero numva tugiye kurangiriza ngaha ku bakunzi bacu ndayutse twari ko tuvugana kwijanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru na cyane cyane duciye mu ma academy. Mwumvise ko Godefroid Sendazirasa tubwiye uko nafise na academy Sona FC yaba bahungu nabigeme ubarika arabashiramwo ni ikintu ciza cyane gose. Aravuze ati byose birashoboka, ntibizimbye ntibisaba uburyo bwinshi cyane ahubwo bisaba ugushaka. Nuko rero utwumvise nizera yuko hari ico hakuye, hari ikintu ugiye gutekera abagenzi bawe ndetse hari n'ibindi byinshi ugiye gukora. Godefroid ngo arakunda kuraba utuganiro kuri Gitega Entertainment TV, nawe nibaza ko ariko bizogenda, ariko sinorangiza ntamushimiye. Ndabashimire cyane. Naje nje ndabashimiye kuri iki kiganiro mwamaye. N'ikindi gihe tukiri kumwa mu Burundi nibaza ko tuzoganira ndetse n'igihe muzaba muri Buraya. Basha ndinga anye kubwanyu aho muzoshakira hose muzondoma. Murakoze cyane abakunzi bacu tubashimire, muhandanye mugira ibihe byiza. Tubibutse yuko kuri YouTube turahari, kuri Facebook turahari, muhandanye muri kumwe natwe ariko no ku zindi mbuga vuba cyane turahashika. Bye.